bakunzi ba CANAAN TV, numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka dusenge. Mana y'imbabazi n'urukundo, ndaje imbere yawe muri iki gitondo ciza, kuri uyu munsi mushasha turemeye, nzanye amashimwe yuzuye umutima wanje, ngushimira ko waturinze iri joro ryose ndetse ko tuvuye n'amahoro. Mwami Imana n'ubuntu bugeretse ku bundi, kuko iki ni gitangaza umuntu wese abakwiye gushima uko bukeye nuko bwije. Kuvyuka he mu mwuka w'abazima ni gitangaza, kuko iyo utari kurahema iri mu kibazo niho ubona uburemere biba bifise. Rero murengezi ndabigushimiye kandi ngushimiye n'aka kanya keza twongeye ko gukora umurimo wawe. Bana nanje kandi ungirire neza. Mwami icubahiro gikomeze kuba icawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo umwami wanje senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo umugabo yiyemeza akemera gufata ingingo, akemera kugenda uko Imana ishaka, abana n'Imana kandi iramuhezagira. Haleluya, haleluya. Umuntu agendana n'Imana, umuntu yumva ijwi ry'Imana, umupapa mwiza nukuri, Imana iramuhezagira, Imana imugira ubudasanzwe. Kubera narabivuze ko burya umugabo n'umwumvuri w'umuryango, n'ihema ry'umuryango. Iyo rero ashoboye gufata intumbero nziza, agafata imigambi myiza, n'umuryango wose uhabwa umugisha ku bwa papa. Haleluya, kubw'umupapa mwiza. Reka turabe umupapa yumviye Imana, agenda uko Imana ishaka, Imana imuhindura ubudasanzwe. Haleluya, kubera yemera kugendana nawe, yemera kugenda mu rutonde Imana yashinze, akemera kumva ijwi ryayo, akaryubaha kandi akubahiriza ivyo Imana iriko iramusaba. Dusome mu Itanguriro, turasoma igice c'12, dusome kuva ku murongo wa mbere kandi ku murongo wa 4. Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu no mu bwoko bwanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi bazogire umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma. Kandi muri wewe niho imiryango yose yo mw'isi izoherwa umugisha. Nuko Aburahamu agenda nk'uko Uhoraho amubariye. Loti ajana nawe. Aburahamu yari amaze imyaka 75 igihe yava i Harani. Amen. Murumva ico ingene Aburahamu yumviye Imana, kandi ico gutwenza, ico gutangaza, Aburahamu ntiyigeze anasaba n'ikimenyetso Imana. Yarumvise Imana imuganiriza, hanyuma acagira iki, abikora nk'uko Imana ibimusabye. Haleluya, abikora nk'uko Imana ibimusabye. Imana iramubariye atumviriza. Rero wewe ndagomba kuzokugira umuntu adasanzwe, ariko biragusaba yuko ubanza kuva mu bwoko bw'iwanyu. Haleluya, nguhora Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu. Urumva ati, va muri ico gihugu, kuko ngira yarabona ko muri ico kirere atoshobora kuganira n'Imana, atoshobora kugira imigenderanire myiza n'Imana. Imana imusaba kubanza kugira iki, kwitandukanya n'igihugu ciwe. Haleluya, kubasenga ibigirwamana. Ngo no mu bwoko bwanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Haleluya, bantu b'Imana, nukuri uyu munsi hariho abapapa benshi bibananira kwitandukanya n'abagenzi babo, kandi abagenzi atari beza, abagenzi babi, bikabananira kwitandukanya n'ubuzima bamenyereye. Kuko iyo ugiye kubaka
ubundi ubuhinduriwe ubuzima. Hariho uwundi muntu aba yinjiye mu buzima bwawe, wategerezwa kwiyadapta kuri we kugira ngo unezereze uwo muntu Imana iguhaye, hamukitandukanya n'ikintu cyose nawe kitamunezera. Haleluya. Kugira ngo iyo institution Imana iguhaye nshasha ushobore kuyubahisha, ushobore kuyitwara uko Imana ishaka. Aburahamu nawe rero Imana iravuga ngo tukiri ngaha byomugora gukora ibyo jewe shaka, ibyo ngomba kumutegeka, ibyo ngomba kumukoresha, byomugora kuzoshobora kubishikako atabanje kwitandukanya nawe. Haleluya. Reka tubandanye. Acaramubara ati niwemera ukitandukanya igihugu cawe ukava mu biwanyu ukava no mu nzu ya so, umve ibyo ndoshaka gukorera, ngo nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. Muntu w'Imana, tuzoshobora kuba ubwoko bukomeye ugenda ubaduruye ahantu hose. Tuzoba ubwoko bukomeye utemeye kuba muri urwo rugo ngo urushiremo amategeko, urushiremo urutonde we ushaka. Haleluya. Vyogorana ko ushobora kuba ubwoko bukomeye, ko umuryango ushobora gukomera uri absa utahari. Haleluya. Kugira ngo umuryango ukomere nukubamwo, ukamenya ubuzima bwawo. Haleluya. Ukamenya ikitagenda. Ngaho hari abantu usanga batanataha canke bataha bugira buti kandi bakabikora iminsi yose. None wewe wumva woshobora kumenya ubuzima bw'urugo rwawe gute? Woshobora kuba umuryango ukomeye gute? Biragoye. Nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha. Haleluya. Urumva Imana iha umugisha umuntu yemera kugenda nk'uko ishaka. Haleluya. Haleluya. Ngo izina ryawe ndarigire rurangirana. Ninge nkubwire, burya izina ry'umuntu kugira ngo rishobore kuba rurangiranwa ni nyuma yiwe. Ni nyuma yiwe. Siwe izina rituma barurangirana, ariko inyuma yiwe ibyo asize abasize uko bimera après we niho izina ryawe rishobora kuba rurangirana. Kuko ahandi izina ryawe rirashobora guhagararira kuri wowe nyene ukibagirana, kuko utemeye kugira iki, utemeye gushiraho inkingi ikomeye mu bawe, mu rugo rwawe, ngo urushiremo inkingi ikomeye, urushiremo urutwikire, urushire ku murongo ushaka, ushireho amavaleur we ushaka ko abawe bagira, bigaherana nawe. Aho ntushobora kuba ngo nzoguha umugisha, ntuzoshobora kuba rurangirana. Ariko umuntu aba rurangiranywe inyuma yiwe, bakavuga ati naka yari umugabo, naka yasize, naka yagize uko. N'abandi bazogira umugisha ku bwabo. Haleluya. Burya iyo uri umupapa ugasanga nturi kurabera umugisha abandi, nukuri ntaco buri. Ubundi umuntu aba akwiye kuba umugisha w'abandi, ko nico duhamagarirwa, nico cyane n'abashinga ntahe muhamagarirwa kubera umugisha abandi. Haleluya. Kubera umugisha abandi. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma. Urumva umuntu w'Imana, umuntu akundwa n'Imana, umukundwa w'Imana, urumva abamuhezagira baba bahiriwe, kuko baba bari ko bakorera umwana w'Imana. Ariko abavuma uwahezagiwe baba bari ko bakora mu mbone y'ijisho ry'Imana. Urumva rero Aburahamu aravuga ati wewe ugakora ibyo ndiko ndakubarira, umve imigisha izokubako. Uzokuvuma nzomuvuma, uzoguhezagira azoba yikonexe nanje. Haleluya. Nzomumugisha nawe, kuko ariko ahezagira umunyamugisha. Ngo kandi muri wewe niho imiryango yose yo mw'isi izohega umugisha. Ariko biraryoshe kubona wewe uhinduka isoko y'umugisha w'abantu benshi. Haleluya. Ugahinduka isoko y'umugisha. Nukuri sino muri Bibiliya, no muri ubu buzima tubamwo hariho vraiment abantu hari isoko y'umugisha w'abandi. Hari abantu hari isoko rivomera abandi. Ngo nuko Aburahamu aragenda nkuko Uhoraho bari. Mwavyumvise? Yaciye agenda bikora nkuko Imana yamubari, kandi ibi byose
haleluya. Imana yamuvuzeko, Aburahamu byamubayeko kubera iki yakoze uko Imana imubarira. Rero nagomba kubwira umupapa wese ariko aranyumva, kora uko Imana ivuga. Ukaba ushaka amahoro y'urugo rwawe, ukaba ushaka umugisha w'urugo rwawe, ukaba ushaka kuzosiga imbuto mw'isi, ukazosiga umugisha mw'isi, haleluya. Kora uko Imana ivuga, genda nk'uko Imana ibisaba, kuko hari ibyo Imana isaba umupapa mu rugo. N'ubu ndabisubiyemo, genda rero nk'uko Imana ibivuga. Imana ntizi kubesha, ibyo ivuze irabikora, ibyo ivuze irabishitsa, haleluya. Izoguhezagirira uruvyaro, uzosiga izina mw'isi rikomeye, haleluya. Ibyawe ntibizoherera kuri wewe, ni wagenda uko Imana ivuga, haleluya. Aburahamu n'uyu munsi turacyamuvuga. Aburahamu abizera bose yitwa uruvyaro rwiwe, kubera yubaha Imana akagenda akora ibyo Imana imutegetse. Rero nawe ukaba ushaka gukomera, ukaba ushaka kuzosiga abakomeye, kuko urazi ko autorite ni wewe, umuhezagira utangwa n'umupapa. Rero ukaba ushaka kuzosiga amahoro, umunezero n'umugisha mu bawe, genda uko Imana ishaka. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirira. Mana y'imbabazi n'urukundo, sindambirwa kugushima no kugushira hejuru, sindambirwa kukuninaza no kugutazira, kuko uri Imana yacu. Uri Imana idukebura buri munsi, uri Imana iduhanurira mu ijambo ryawe, ko ari duhaye ngo ritumurikire kandi riturere dutoze indero nziza. None ndasengera zina mu papa wese azokumvira ijambo, uwari yarazimiye azimurugwe naryo ahindukire kugira afate autorite y'urugo rwiwe, arutunganye nk'uko Imana ishaka. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro gikomeze kuba icawe, mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.